je ibintu bya couple sishobora kuja kukubeshera ngo tuje en couple kuko nk'ubu pour le moment vraiment je suis lié non je parle je ne suis lié je n'ai lié gato ntaciyemo reka kuncira ko bandi kuba nk'ubu ndashobora uzutinya umuntu atane en couple aramara abana babandi wait TOWNAIRE mva nkubwira ikintu kimwe mu isi y'ubu boyfriend wawe mutaryamana caguheba are you sure niko bimeze ivugisha ukuri mutaryamana vuga nta rundi rukundo uruhari ni ukuryamana en fait ibyo bintu ni ibintu tuba dukwiye gutinya donc hazobibona ku munsi wa mariage ukaba special rega hari igihe biva no ku bakobwa no hari umutima usanga ari ukagenda w'umukobwa ukasanga ugiye kumwigenza nugiye kumwigenza umva ngubwire jewe ndose umutipe umva jewe ndose umutipe vraiment iyo bari umukristo kene kwita umuntu ukamubaza wariye umeze gute donc ukamwita ukamwereka kuri hafi yiwe nyene donc kuri hafi yiwe akantu kose kamubaye kuri hafi yiwe murakoze ko nyigisha kaya ni kubaza umukobwa ko wariye TOWNAIRE ntatahura rero ciao n'abandi wa mbere vraiment imana ko wagona abana baje abana baje ko bariye ni TOWNAIRE umva TOWNAIRE wariye bon si wariye TOWNAIRE wewe utahura mani piton écoute umva TOWNAIRE pita uragora na wingira n'umwigisha kwigisha yaragoye ana pita hali umviriza mbere Coucou les fans de Magic, I hope you are doing good. C'est Sissi Cynthia on the mic. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir. Uno munsi nkaba nashoboye kugenderwa n'abatumire Antoine Murabo. Turi kumwe n'umuntu yitwa TOWNAIRE aka Chris Brown. papa Tukaba turi kumwe n'undi muntu de ma gauche. Nkaba ndi kumwe on dit ton gauche. OK. Gauche yanje nkaba ndi kumwe na KERCY aka KERCY official OK Murabo uno munsi vraiment twagendewe kandi vraiment karibu hama murabona turi kumwe na KERCY turi kumwe na TOWNAIRE karibu cyane. Merci beaucoup. murakoze cyane Ego mumeze neza turashima umwaka watanguye neza watanguye gute avec la vie de 4G tu vois ya manani we yarivye ngo tubayeho mu buzima bwa 4G OK 5G Dewe misengje wow Shall me 4G vraiment none nkiba kumutekura kujya kabiri ubu no ndi muri 5G Usi kwari wagashake ubu mila ulaha ntawonzi n'ukuri ntawonzi afite je ndi nomade squat usanga kumutekura kujya kabiri nimero 69 je kumugoboka wendwi uri singira adresse yeah of course KERCY nawe umwaka watanguye neza watanguye neza buke ariko ndashima uwo ngene watanguye bivanye n'uwo wa 2022 ngene wari uheze ibyo wari bipfuza canke watanguye kubibona ou bien bon ivyo nari nifuza bimwe ndiko ndabibona ibindi siniko ndabibona bimwe biko birapfa ibindi ndiko ndabibona genre ibintu nk'ivyo ariko ni kubera ko udaherutse kubona mu bintu byo ku video warahagaritse uri nibiki uri mikonji canke uri ni kubera hari donc abo mwiminsi kubera nari nabaye ndabigira ariko nene ndabiheba gato ariko abo mwiminsi ko dupfa intuzeye igiciro igiciro uyive 23 aje ku giciro kingana gute donc bashaka basi baguhe y'amafaranga ya 2021 kandi turi muri 2023 ariko urazi ko hari abantu bakurikirana KERCY badukurikirana ngaha baravuga ati KERCY ko atari kwaraboneka canke kweki KERCY turakeneye nimba uvuga ati amafaranga ntibayiko barayatanga ayo ushaka narahaye bavuga ati KERCY je ndahagurutse ngiye kuba umuqueen video muri video y'umuntu nayahe mafaranga ubwo ati jataraya simpaguruka bon turavugana nasanga inbox tukavugana nikiyago ndagura vuga ati je amafaranga naje nyimba umva oya donc urinze uvuga amafaranga arashobora gutinya ariko arashobora kuza mukamubwira mukavugana ariko mvuze hano hari udashobora kuza hari udashobora kugira ikiya KERCY mbe kuri mu rukundo narumvise bavuga ufite mu diaspora c'est vrai nta mu diaspora mfise urusibi cyangwa mwarahebana oya uzi nuwo nyene gusa mu diaspora
okay TOWNAIRE nawe uri mu rukundo tawe oya vrem byo mubemera abatipe basigaye bagwaye ibintu raba ingorane bihari kandi ibintu dushaka ko bihera umutipe aragenda ahantu ngo je ngo sindi en couple twebwe bademu tugende turavyemera ko turi en couple namwe nawo mutavyemera je ariko maze igihe mvuga bro biragaragara umuntu ari mu rukundo n'utari mu rukundo biragaragara iyo nzobe wahora uyifise wowe leta watamfirize ko watamfirize sisarike je maze imisi mvuga kera sinzi ko KERCY yabimenye je kuva kera namye mvuga ati l'amour sans argent c'est l'amitié tu vois yeah according to me that's iyo ni principe yanje ni kuri wewe mbwa kuri jewe l'amour sans argent c'est l'amitié kandi si tu n'as rien tu es quoi tu es rien tu vois je ibintu bya couple sishobora kuja kukubeshira ngo tuje en couple kuko nk'ubu pour le moment vraiment je suis lié non je parle je ne suis lié je n'ai lié gato ntaciye reka kuncira ko bandi kuba nk'ubu ndashobora uzutinya umuntu atane en couple aramara abana babandi wait ngo tuje en couple kukubeshira kumbesha ndashobora kuza kumbesha ngo kukubesha ndashobora kuza kukubesha ngo tuje en couple alors que bon nk'ubu je nta kintu na kimwe mfise mbashaka ibintu byonyine nta kindi kintu nivyo mbanishaka ariko ivyo bintu ndabikeneye no uterabahuje shobora ati sisi I need something kubera hajya ibintu kubitanga afete just ni feelings ni kuntu bawumva mu muntu ibisukira ngo muri yanko kuko I know so many girls I know so many boys batanga ibintu canke bagira ivyo bintu icyambere mw'ivyo bintu mw'ivyo icyambere ni kwiyumvanamo kwanza kuko masho kuba mudakundana muga muri ababesto muri abagenzi nibaho ugasanga je turabagenzi KERCY turabagenzi sana ivyo ndabizi ivyo ndabizi okay ugasanga legenda gupira niko bimeze abademu abastonga mu Ibujumbura kubwira ati hako mfise umubesto hako yopfa nuko hako noha boyfriend wanje noha besto wanje yeah of course ko ashaka gusanga niko bimeze mu besto agushushuta sana gusubije mushu wawe kuko umuntu ubwira amabanga yawe yose nawe akakubwira yose agwabo kuca ugumana no boyfriend ni wofumwe nanje nivyo namamvu usanga jo usanga umu boyfriend wawe afise umu besto w'umudemu bari hafi sivyo wewe mushwanye ni waza kubibwira vyose kandi no kuryamana bararyamana gusa ntibashobora kubana usanga umuti abatipe bagiye mu mashengero gufata abana babandi bakabona bakirirwa barabona babashiramo umutima mubi gutwara abo bamenyeranye ikindi naco la biva kuntu jabasha kubona umukobwa yizeye umuhungu ko azomutwara ku mugabo ugasanga umugabo azomutwara ku mugabo azomurongora jo azomurongora ugasanga avuga ati okay ujye mutipe nina hivye shaka acabona yuko umengo nabandi ndabaha cyangwa acabona ati nalikilala nali like urumva nali nisi yubu TOWNAIRE nali ndaguluka wait TOWNAIRE mva nkubwira ikintu kimwe mwisi yubu boyfriend wawe mutaryamana caguheba Are you sure? Niko bimeze ivugisha ukuri mutaryamana vuga ni nta rundi rukundo buruhari nukuryamana mutagira ati baby I'm sorry tumanze dushike kuri mariage kuko ubatakora sinimwe ibaho nubwo ngira Jean ubu baramana mu gipatiri tuvuge umutipe yarerewe mu gipatiri n'umudemu mu gipatiri sinumva ko bibaho kuko ubu akubwira ati nyereka ko nkunda none umwereke ko nkunda Jean umva ngubwire imagine uragenda ukamumesera ukamugorora impunzu ukamukorera byose Jean aguma avuga ati nyereka ko nkunda sindabona ko nkunda Jean umva ngubwire ikintu kimwe wamukunze umuntu naco utokora écoute bandumwumviriza jewe ivyo vyarambaye ko sivyo umukamubwira bebe ntibikunda urumva no ntibikunda akubwira ati nyereka ko nkunda none nini niwe mubwira umufate ku maguru mu le type nawe bikubwira ko niko bimeze byose nawe nikumeze nawe nikumeze umutipe wari wese nikameza ko umva rero kese ndakubwira ikintu kimwe donc ivyo bintu byose aho babiko bikwega abandi babikwega aho gute wowe muhungu ego uramukunda sevre
sinase ko umuntu yoja muri relation canke yijemwo ariko ibintu byose ubamwo hari ibintu usanga kenshi twe turabyikwegera gute wowe umuhungu ugenda ukamesa ugateka urabyumva wewe urinde ndiko ndabivuga kuko hari abo bishikira rero nabo byashikiye kuko abaza kuraba iki kiganiro nabo nyene baraza kubyumva ko byabashikiye sibyo ariko akakubwira yuko ntarabona ko umukunda ni ukuvuga rero urukundo rw'ubu je sinumva ko rubayeho ngo kitsina rya data n'irya mwana n'irya mutima mwera je sinzi vraiment none wowe wibaza ko umuntu kugira umuntu mwehe ko umukunda kuri wewe ikintu umuntu akwiye gukora ni juste nukunizera je nibyo mbona nibyo numva kuri jewe ku ruhande rwanje nk'umukobwa ariko ku muhungu naho niko mubona yuko kubona yuko umukunda nuko umuryamana Kevin wewe uravyemeza jewe je sinavyemera vraiment sinavyemera afet KERCY ndashaka kubaza akabazo wewe kugira ubone ko umugabo ukunda vya vrai nimaka agose vya gusaba mutipe bivanye na atabusavye nishaka kubona ko ukunda écoute mva nkubwire none bivanye n'ibihe turimo urashaka nshaka ntanga karorero sivyo urashaka kubukundanye n'umuhungu nyene basi yarabimenyereye yarabikumenyereje uko nyene basi abihagaritse ushobona katagukunda ndabesha ivyo pe ikintu avuga like urukundo is not that si ivyo afite urukundo ntigubakiye kuri ivyo kubera yaho gubakiye kuri ivyo ahoho none se ndakubaze TOWNAIRE tugitangura wavuze yuko ureka gukundana kubera ko nta mafaranga ufise sivyo ubu nawe ugomba uvuga iki ko sinzi ivyo ugomba uvuga sawa keri wavuze igijambo wavuze nk'ubu bishitse ukaronka amafaranga ukaja mu rukundo umviriza yego yavuze ko yaje mu rukundo umaze uja mu rukundo hamukuba muri kumwe ukayimusaba akakwankira uzogumana nawe uzogumana nawe first of all icyambere jewe ndinze nkundana sinkundana kugira ngo ndomusabe ibyo ndamusaba none ubwo munyemeze ibintu mana yanje bindira mete kuvuga nabarasa muravuga Usanje je nkundanye sinzoba nkundanye kugira ngo ame ibyo bintu kivwa kuko nubu no bishaka naho nakundana no bishaka no bironka kuko okay umviriza cyane namubwira akantu kamwe TOWNAIRE ngambwira ikintu kimi umuhungu afise amafaranga benshi birukira mwiri ivyo ntuharire si bose uzurabe n'umugabo afise amafaranga uzurabe n'umugabo afise amafaranga abagore usanga afise okay ivyo ndabitahura meleka gufatira mu ja ensemble umva amafaranga ni drogue amafaranga ni drogue ndabyumva me ani padirike ariko radikurikirana ani padirike yuko vuga neza hinge vuga sazo vuga TOWNAIRE ani padirike guys dukuri kwibaraje tifara twezi TOWNAIRE ushaka kubesha niyo mpamvu uri kuravuga je ndiko nisigule no reka mvuge point divin yanje uvuga je point divine uruhande rwanje nikuvuga jewe ingiye en couple nibisukira ko ngiye kurondera ivyo normalement icyambere kwanza ja ivyo urabitwara ni icyaha sivyo urabitwara urabitwara sindahita kuvuga KERCY ntabemeza ndamubwira ati impamvu ari karabesha yavuze yuko ngo nk'umurumba nubadakundanye ngo abishatse arabironka kandi aravuga yuko ari icyaha nakarore mvuga ati mvuga ati ja I just want to do that shaka kubikora sikuvuga simaka ngo nje yanko kuko ivyo nibisukira ngo kuko ubu abakobwa ni benshi ushobora kubibula kuri wewe ubona kumengura VIP bwangiye mwalo canke mu cendajuru ntabwo kandi ariko nubironka nk'ivyo bashaka ariko nuronka ivyo bashaka ariko nuronka ivyo bashaka wani maze kimwe n'umukobwa mu cendajuru umva ariko nuronka ivyo bashaka ivyo nashaka nico kamwe wewe ufise longue marche undi agafise courte marche vuga ishukuri that is the same that's when ahubwira ivyo tujya en couple kugira ngo londeze kuko ivyo ari byo ushaka byo ndakubaze TOWNAIRE
ufise aba best friends bangahe b'abakobwa aba best friend mfise benshi friend okay mfise benshi ikibazo cushuwe ngaho nico gituma ataja en couple umuntu usabye we niyo mpamvu ataja en couple ega mwe muriko muranshirako muriko muranshirako sindaheza wewe rero ahazocagenda muri eglise atora akademu akana k'abandi karezwe ku ndero kiyizira imana ngo barongorane umunsi wa mariage azorara muri boîte azotaha indwi iheze oya nanjye ndazimana kandi vraiment sishobora guhemuka by'umuntu ibintu ko ndavuga umuntu tuzokundana umuntu tuzoja nkuba nuga habimenya azokumva ati usanga namufise ekaramuhakana abakobwa twarago naza kumatega buri ko batere vraiment akomanta nimba ari VIP aho naguhenda nyena urakantahenda okay cyuko batuzokundana jewe vraiment nta bintu bya ngo shaka ngo pour profiter jewe ndoba ndi serious ndikuvuga je tuzokundana apara kuvuga ngo ndiko ndondera ngo ndondera byoja je no metre heje ndakubwira ikintu kimwe jewe muri make mbashaka ntanze avuga ati jewe nshaka nze tuzobane bashaka mvuga ati vraiment shaka ndamu shaka donc shaka basi twifate twese kugira nyine umunsi nyine wa mariage zo buri munsi uri special biravana ariko hari igihe usanga umuhungu nyine byanamenyereye genre aba ex biwe bari uku bavuga gute birekuranye ugaca usanga wewe abona umengo uramwanka ntumukunda ya benshi abakobwa babikora kubera ibyo nyina kubwira ngo jewe sindashobora gukundana n'umukobwa tutaryamana birabaho ibyo ntibishobora kubaho canka kubwira ati jaba ex banje reka ndakwereke n'amafoto wanashima reka ndakwereke ibi ushaka kugenda umubazi jewe umukobwa kandi tuzobana reka tuzobana ariko ntidushobora kubana mu gihe ntakuzi tutazinanye tutamenyeranye benshi nuko uzabe n'abantu benshi bagira mariage bafisinda bagira mariage jo minibyo none en fait ibyo bintu ni ibintu tuba dukwiye gutinya donc azobibona ku munsi wa mariage ukaba special rega hari igihe biva no ku bakobwa no hari umutima usanga ari ukagenda w'umukobwa ukasanga ugiye kumwigenza nugiye kumwigenza umva ngubwire jewe ndose umutipe umva jewe ndose umutipe nko vraiment yo bari mu Kristo KERCY rega hari abahungu bafite bameze kuru oya umva ngere umukobwa ni sentiment wana ukuntu wambaye uberewe ndabireka kandi nambaye ibintu birebire musigaye nambara ibintu birebire ekote umva TOWNAIRE dore musigaye nambara ibintu birebire kugira ngo ntazogwisha abana b'abandi na boyfriend wanje hajya nyene bimere neza hamwe nyene numva ari umuntu tuzobona zori special avuga ati wow ntiruhagaze ku none TOWNAIRE okay écoute umva ndamubaze wavuze urukundo ntiruhagaze kuri sex kandi ntiruhagaze ku mafaranga manzo nome TOWNAIRE manze ndakubaze ntiruhagaze kuri sex kandi ntiruhagaze ku mafaranga nigiti kikubuza gukundana ikimbuza gukundana ikora nandi ko ndamukindisha umutima wiwe none se kandi bavuze yuko urukundo rudashingiye ku mafaranga no kuri sex umva urukura mukindisha amafaranga wewe wanahuye sinavuze ngo urukundo ntishingiye ku mafaranga navuze ko urukundo musanzwe mu bihe tugezemwo urukundo udafisa none ingene mpeza kuvuga navuze yuko urukundo muri kino gihe l'amour sans argent c'est l'amitié urashobora gusigura mu kirundi yego vigisigura urukundo rutarimo amafaranga n'ubugenzi n'ububesto nabara bugenda kuvuga yo ubusanzwe urukundo samahira mugabo yo hagiye mu kuri bose TOWNAIRE iyo hagiye mu mafaranga umva ngubwire okay TOWNAIRE umva ngubwire ikintu kimwe ariko nagira ngo nkubwire abantu bari hari ya ruguru za gender juru nkuko bari kuravuga ni bari gender hariya wari kuravuga urukundo ruraryoshe gusumbya uko hari bagenda mu giti bakajya amapera bakajya amavoka bakajya kwa batarinze baba basohotse none ndakubaze none si bakundana ntacyo turinga hebujumba reka tuvuge ivyo ngahe bujumba ahebujumba urukundo hari ubushuhe bwinshi yabura kwica reka tuvuge urukundo rwo ngahe bujumba usanzwe urukundo rwo ngahe bujumba la sisi tuvugane kuri na KERCY tuvugane kuri udafise amafaranga umengo ego ruraryoshe rimwe amahera mugabo ntiruramba kubera iki ahubwo nagira ngo nkubwire urukundo rutagira amafaranga niko ruramba kuko amafaranga arahera sivyo arahera nawe dushaka kuzavugisha ukuri tuvugane ukuri tuvugane kwa hatuko tuvuga verite tuvugane ukuri tuvuga verite tureke guhengama tuvugisha ukuri sivyo kuva kela
nalindi kuva kera nalindi urukundo s'amahera sivyo mugabo no jour ce jour là cet jour là et ce jour là udafise amafaranga urukundo se urukundo rulimwe mugabo nakanya gato nakanya kubera iki inge KERCY ndaguvuga kama nivuge point okay kubera hari igihe ja urukundo ashaka kwemera ati yego dukundana ni bon atamahera mufise mais muki gihe haje undi mutipe afise amahera uzosha kulayo kenshi uzosanga umutipe afise ibangegeza gone afise umukobwa mwiza kubera iki nayo zakole kubera iki kubera amahera bazukora amatipe usanga gusanga aha gatipe kakabeje bivana n'ukuntu yifata wait ugasanga na gatipe keza kameze neza kambara neza mugabo kaburi umukobwa bakundana kubera iki c'est rien ukuvuga wewe umukobwa kubona umengo est-ce que ubwo beje nandoza kuburya rondera amafaranga mepote rondera amahera rondera uvuza tafuta pesa utapata yule naye muhitaji uje ushaka ulamurama none abakobwa urabona beza usanga bakundana n'abapapa uratse iyo ico ntukivuge kuko kuba abakobwa basigaye bakunda batama nuko abahungu bu nta rukundo mufise kuvuga ko abatama bafite urukundo ntarukundo umva papa ne bafite urukundo muracitingana mushigaye mubona yuko muri mwebwe abahungu sigaye mubona ko muratipa rero n'umuntu umukobwa akundanye umutamu z'umutahure yabuze umutipa muha urukundo urisi amuha agaciro rero nzoga mukwegana n'ibidemu bya desa hama nawe afumeme kugendana n'umutama wa mutama afise umugore mu rugo basi aha agaciro hama nawe akakwita amuha agaciro ivyo ntashatse kavyiteho hari ivyo nawe ariko aravuga ngo urukundo n'amafaranga c'est vrai urukundo n'amafaranga kandi ni vyiza kubona umutipe wa mota parfum umutipe wa mujya ahantu hasa neza hameze neza genre abakobwa nivyo bakurikira sivyo ariko umukobwa nivyo kuvuga navyo ngo mubeje hari umubeje usanga yifata nabi hari ibintu 12 bituma umukobwa adashobora kugukunda nubwo buri beje Quoi? Parle. Ibintu 12 bishaka kutugiye kugira dushe tubi. Ntavyo ndinda kuvuga ababizi bari ashikoke ubutabiza zosa inbox ndabimubwiye. KERCY. Nimba umva reka mvuge bitatu. Okay reka mvuge bitatu gusa. Umukobwa nimba tasukagira. Nta muntu numwe ashobora kugukunda. Reka mvuge ico gusa. Kuko amafaranga c'est vrai amafaranga nivyo aremera ko agenda kuko ujya mu tipe nubwo usanga umuntu urabino genre aramutuku arahumura abantu bakavuga ati wow ariko nkujya wibeje ntazi kwifata neza ntazi kurondera none atazi kurondera ninda mukunda bro Ndakunda man. Nina umva, ubona ko ndavuga talent. Usanzwe urukundo. Nivyo ariko uvuga ngo namafaranga urashobora kuba utamafaranga umuha mugane akunda ukuntu basi muba mumeze muri kumwe jo akabera amafaranga. Kuri je twariko ngo urukundo ngo nijiste ngo mutanga ibintu like ibintu nk'ivyo. Mais urukundo c'est pas ça. Urukundo normalement urukundo normalement ni juste kubona je nkunda ushaka gukunda bidasigura ko uri beje bidasigura ko utari belle boss gasanga kwiyumvanamwe umuntu urashaka guhura n'umuntu urimo kumva parfait yiwe ikaku gurura aho hari ibimbaga mezuko hari bakobwa bameze uko niba command mu bisanzwe sisi mu bisanzwe urukundo kugira ukunde umuntu muri iki gihe urukundo muri make basiruragoye musanze muri iki gihe jereka ukunda byumva jewe ukunda byumva urukundo muri iki gihe simaka umutipe bamuta neza cyangwa umutipe ngo abayifata neza urashaka ko umutipe amuta neza yifata neza yambara neza abahana everything is very wonderful mugabo ukamwana utamwase kubera ngo ugasanga uramukunze mugabo atari kuvuga yuko ngo uramukunda kubyo yoba ton nome ton mari mugabo ukamukunda mugabo ukavuga ati n'uyu mutipe ego vraiment ameze bien afise care mugabo nta kintu afise sha nta kintu afise neza abahungu benshi bama base TOWNAIRE umva nkubwire rero code y'abakobwa nimba tayuzi arashaka kugukunda ufise amafaranga guhenda afise undi hari yamuhakea ivyo ntibize bikubeshe ngo umukobwa ngo bakunda amafaranga abakobwa bakunda care mais par contre arashaka kufise amahera umukobwa akakwanga bivanike n'vyitwaye nuko nyene urukundo nta formulaire ufise musanze muri make umwese afise uko akunda muri make ushaka dufate reka tureke guca ku ruhande cyane tureke gusejale muri make ayi bujumbura ushaka umukobwa mwiza ukeneye sibyo
umukobwa ukeneye mwiza cyangwa umukobwa nawe ashaka umuntu bo reka tufate kubahungu kubera umuhungu ni warondera umukobwa ntarondera n'abakobwa ubu baraduraga mugabo c'est pas trop bya cyane mugabo abahungu cyane udekutuko musaza bakobwa ni nk'agashurwe mwebwe akobona muri nk'amashurwe agashurwe nyene muri amashurwe ni nkuko afite abakobwa mumeze ni nkuko nufite agashurwe nk'agateleka ngaho muri yo Paris yo kukarondera hataje umuntu kukagura ntikigura muga kararindira umuntu aje niko twabahungu turaza kugura amashurwe muga ntagakarora ku bahungu musaza umungu urashaka kubukeneye umukobwa ukabona ugiye umukobwa vraiment she's beautiful ndamukeneye me ugiye kumuduraga first of all urashaka kubona ukatubona ni mwiza vraiment umukobwa ikintu cyamba tangura kuraba ntakubwira ngo ndagukunda ubwo nyene ashaka kubona attirance bavuga attirance appearance ashaka kubona appearance kava tujya mu type ni bien yambara fresh ameze bien yifata neza afite isuku everything ikintu akubwira abanza kuja kwiga kwanza ikintu aje kwiga baza kwa ligiki abahe ava mu muryango wahe yumvise ko ava mu muryango wo kwa Siyoni rindira we kumva yuko uva mu muryango wo kwa Siyoni mu muryango nujya yumvise ko uva mu muryango wo kwa Ziramomoye cyangwa uva mu muryango wa Ndamomoye umugwiza tunga nawe umubiri nawe nzi neza yumvise kuva mu muryango wa Benela ngo yo kwanga même si ukuri kose mugabo rindi ariko ntabagukunda bivuye mu mutima ukunda ubu niba bagukunda Keri nyumviza gatoke ndo bw'ikintu kimwe ega Keri ariko avuga nk'umuhungu ntashaka natwe tuvuge nk'abakobwa vuga nk'umukobwa ndo bw'ikintu kimwe ndakubwire umukobwa siko ofete bakobwa turatandukanye basi ntitumeze kumwe maniga ikintu cambere kizokwama bon sishatse kuvuga ngo canke ibiki gusa ikintu cambere abako bakunda keya cyukuba sawa nkora ngaha umva nico kintu cambere niko ndabimubwira byabo nimba take ufise nta mukobwa uzopfurose bro uramutima ashaka kuba ari ngaho afise amafaranga urabyumva atake yagira araguhenda abaguhenda umukobwa basi ni umva arakwita udufaranga muhuze ndabasabye abashaka kujya abakeneye udufaranga kuri batake office nta mubiri ufise nta gihagararo ufise nta tayi ufise ntumota nta office nta body ntaki none se wumva uvuga kurondera iki umufuko ni warondera surtout nkige mu mafaranga iyo yazoyikwigisha azoyiguha uzoyija kuyigisha abandi mugabo udufaranga Okay, ndakubaza. Kana ugaye. Ariko ufise care. Wait, mwambaze sisi. Mugana care il accompagner. Voilà. Travail moi dans la mer. Sivyo. Ariko uruhande runini nka 80% ni care. Ni care. 20% ni n'amafaranga. Wewe ndakubaza. Care kuri wowe care étape par étape care c'est quoi? Care. Umva care n'utuntu duto nyene ukamutwenza ukamukinisha genre utuntu duto ukamuzana nubwo muzana bombo ya 50 arayitora imuhanyura. Voilà, c'est ça. Nuko. Care nukuvuga care musanze ja ili mu makategori angahe? Mve mukama wanje turago. Ni juste kwitaho umuntu. Ni vyene kwitaho umuntu ukamubaza biwariye umeze gute donc ukamwita ukamwereka kuri hafi yiwe nyene. Donc kuri hafi yiwe akantu kose kamubaye kuri hafi yiwe. Murakoze kunyigisha. Keya ni kubaza umukobwa ko wariye. Tamera ntatahura rero. Ciao frère. Nabandi wa mbere frère. Imana ko wagona bana baje. Abana baje ko bariye. Ni TOWNAIRE. Umva TOWNAIRE. Yo ni nkakurya basi ukundanye. Musanzwe keya TOWNAIRE ntavyo tubikwigishe. Okay nyigisha ndagusabye. Keya ni kujya basi ukundanye n'umukobwa none imagine nkubu turakundanye TOWNAIRE sivyo ndanditse kuri statut ndagwaye ubiravye mu bandi sivyo hawo baza tugwaye iki ejo uzoza wakize ndi umwana wawe nyitaho mfate neza nyene nimba nimbombo ya senka Tanzania ni imodoka uyimpanye ke nzoyitora unyene umpendagize umendamende Avuze ikintu cyiza usanzwe care akagenda gisigura kuri ndacyumva usanzwe care wowe wagisigura kuri cyumva wagisigura akagenda gisigura kuri ndacyumva usanzwe care as she said musanze care il accompagne de quoi ya moyen financier ego irimo musanze moyen financier tikaza kubilimo kuko hari abakobwa jewe nzi shaka kumubaza ati wariye wanarije wampaye
ivyo wampaye basi ntabagukunda basi ntabagukunda wavyutse neza nje dabizi ega TOWNAIRE abakobwa natwe dufise umutima abakobwa natwe natwe dufise rero umutima umukobwa umva mubwira irariye kwa uzubibandanye niba munabimeze uko bro uzubibandanye sans blague uzubibandanye ni ukuri kw'Imana uzubibandanye nawe uzogutuka uzubibandanye mubibandanye akuti nyimba keriyo vraiment abahungu bose babakunda bakundwa hari ibitipe bimeze nk'ibisoda mwe nk'ukuntu uri mu gisoda man ngo wari Abansi wari TOWNAIRE wewe utahura fo mani piton Écoute. Tumba TOWNAIRE pita uragora na wongira n'umwigisha kwigisha yaragowe ana pita hali umvliza mbe nishatse kuvuga umva TOWNAIRE kuye kuvuga ngo hari umutipe mukundana ugasanga uri mu nyigisho z'igisoda urumva ugasanga umubwira ati nshaka iki jewe ndiso jewe je n'ai pas beaucoup de choses Ndababara à dire mu à nda, la cakuru. parole de ça je n'ai pas beaucoup de choses à dire à la parole de ça mais ce que je peux dire c'est que le cas en question s'accompagne avec le moyen financier point d'interrogation non point d'exclamation mugire subscribe hama muce mugenda no kuri Kazwar TV babwire kwanza ego dusezera tubaga cyane tubashimira ko mace kwa nacu dushimira umuntu aza kwigora kabigano cyose amavien na commentaire turazikeneye vraiment muvugisha ukuri subscribe like na share na Hehe na hehe. comment no kuja kuri Kazwar TV Ku papa. mugire subscribe like Yes. share comment muri bwa munye muri bwa rukundo ibiganiro ni vibe tubakunda cyane after vibe au revoir Kelly bye TOWNAIRE bye. aka Chris Brown Mbari-